tubanze tubashimire mwese mwashimye kudukurikirana twongera tubaha ikaze mwese bivanye naho muherereye. Je mvuze ati iyi ni Indundi TV namwe murazi ko ariyo mukunda. Uno munsi turi kumwe nande ndetse nibiki aje kutuyagira mu kanya umutumire wacu. Reka tubanze tumuramutse umutumire wacu n'amahoro. Ndamahoro. Ego ngo abaririmbyi ngo bavuze amahoro ngo batangura bariko baririmba kugira abariko bakurikirana bamenye ivyo arivyo. Yo, I can dance every night kugawe malaika umbujije kuraba iruhande umutima wanje utera neza. Yeah. Je mvuge uno munsi umutumire wacu ni umuririmbyi kandi benshi batavyirengagije muramuzi ndetse n'uno munsi ko yaje agira twibwire cyane ibyo tutari tuzi. Uretse yuko uri umuririmbyi ibindi bintu ukora ni biki? Ego irande y'umuririmbyi yazi kubuzima bugoye niyo kora muziki gusa. Ego munashaka kutafisa akazi ugati kari permanent ndako imisi yose ariko bazi umuji no muji adi umuji no muji umuntu aracengezera ku ruhande akagira iki akaranga duke. So yani irande y'umuziki rero hari tuntu nyene ni sumamwo. Ego tuge tumuzi nka crown ku mazina yahawe n'abavyeyi. Amazina nahawe n'abavyeyi ni Rema kuhone de Dieu. Ego. Uno munsi turi kumwe nawe ngaha. Uno munsi twizere yuko tuza kumenya byinshi uko wabitunganije mu mwaka wa 2021 niko akazi kawe kagiye karagenda canke hari byagiye bica nkuko utabitunganije. Murazi imisi yose umuntu uko apanze ibintu siko bigenda 100%. Murapanga ariko gusanga hari izindi plan Imana yapanze. Ego ariko novuga nti byinshi byagenze neza nka 60% byagenze bien. Ego niko novuga. Ego uko wari wabiteguye urabona yuko hari akantu kagenda karacamwo mu bintu umuntu ataba yatunganije mu mwaka wa 2022 ngo ari icigwa wiga hariya uje gukora ubute kugira bya bindi wategekanije nuko biri kose tugere kuri 90%. Nubundi bien sûr mwaka kurahira December nari ndavuga nti mbega 2020 yagenze gute byanyehehe byangoreye hehe rero naricaye ndasoma nuze plan yanje ndahinyanyura ndavuga nti ahabaye agakosa uyu mwaka nzogira ukunoko rero abakunzi b'Indundi bavuga nti mwaka wa 2020 nubwo muratizera ngo bizogenda 100% ngo réussite byose birishise ariko navuga nti naripanze bien surtout mu muziki no mu buzima busanzwe. Rero navuga nti akazi k'umuziki karahari indirimbo nyinshi ndaziteguye kandi ntegura n'amavideo birateguye. Ego rero vuba mugikona kuko navuga nti mwaka uheze wa 2021 nta video nakoze menshi nakoze nyinshi nakoze nk'imwe cyangwa zibiri akuno vuga nti rero nditeguye kuko umuririmbyi burya ni audio video. Ego niho vuga nti biko bigenda neza rero nkavuga nti rero hazwase igikorwa c'abande camwebwe abamenyesha makuru kugira ngo mumpe promotion y'ibyo bikorwa vyanje. Rero abakunzi b'Indundi Crown umusore wanyu araje n'indirimbo nziza kandi n'amavideo warashima nta nindi gusigaye ntabahaye audio ya mbere yugura umwaka audio para video lyrics. Ego uvuze vuba hashoboka mu ndwi zibiri neza ntibiramenyekana ngo kava ngo isohotse ngo niho ibintu byose biba bitunganije tumwitege ryari ubu vuba nka cyane abakunzi bawe. Cyane gose novuga mu mitega nyuma ya Saint Valentin nyuma y'imisi ibiri Saint Valentin bayo nyuma ya 14 nyuma ya donc le 16 le 17 yanzu akantu kameze neza. Ego tukumenyereye cyane amaforo menshi ni ku bintu by'urukundo nizo bari urukundo ni urukundo nuko kandi ukora imvyi bose ugira urukundo nigo rutwinspira cyane. Abarimvyi benshi atari muri imvyi tuvuge ari engagé bagati gendo na indirimbo zivuga kuri society barimvyi bose 90% indimbo zabo no rukundo kandi biratworohera cyane kuko kenshi ngo tubibayimwo. Ego turazi neza ko uri umuririmbyi kandi ukongera ukaba n'umwanditsi mwiza. Biramaze gushika nk'abaririmbyi bo ngaho iwacu maze kwandikira aho tubwira. Ni benshi gusa biragoye adijo biragoye buryo umuntu wandikiye atabivuze si byiza nayo kubivuga si byiza kuko abivuze ntiho sawa
ariko barahari barahari kandi benshi nko mu ndirimbo washoboye kwandika zikongera kandi zigakorwa neza imwe gusa wotubwira uvuga ati iyi vraiment narayanditse na nyene kuyandikira aca yikora neza adijo nuko naze kuvuga nyene tumaze kwandika niba mbona menga akabazo tugakwefa gatoya biragoye nayo cumenga nje kwiyemera mu gihe uganandikiye atabivuze cumenga nje kwiyemera si vyiza ego ariko umunsi umwe yabivuze nayo nzoyivuga ego uvuze ko atari vyiza turabona mu makungu ahandi hantu umuntu yandikiwe bahora babishira hasi kandi ugasanga uwo muntu niwe agiye no kuri YouTube ukamumenya wibaza ko ngaho iwacu ari ngorane nyabaki uko yabimenye Celine yavumye isi yose n'uyu munsi indirimbo nimba amatwa nsumira ndimbo yanditse zandikwe n'abafaransa abongereza twese bakera gushika ubu none nunze arukiri yandikiye Michael Jackson uravyumva nimba ntibeshe ndimbo yitwa sinuko izina ryayo abandi bacu b'u Rwanda bahitinze ngaha baravuga ati ndimbo yanditswe na naka urambona ba Harmonize nkabona ati ndimbo written by umuntu ntazi uravyumva Diamond arandikirwa ariko mu ndumenga wandikiwe yo ndagose yo ndayivuze yo nakagaye mu kibanga yo mbenga ndasanzwe ariko nibisanzwe naje nkunda ko umuntu anyandika indimbo y'Igiswahili ko kingora ko anyandika indimbo y'Igiswahili kaje no muri studio kamba ide y'ikirundi n'indirimbo numvise ari nziza y'ikirundi no gusaba rero abarimvyi bacu bamenye ko ari ibisanzwe kabisa nibisanzwe twere tuzavyakira Yamaraka mu mwakumvise ngo kwandikirwa si ibintu birebire kwandikirwa si ibintu ushobora ngo kuvuga ngo kuko ngo burya ngo impano ziratandukanye kutwa umuririmbyi burya sigura kujya kunukusa uririmba canke hari ibindi bintu bigenda biherekeza kwitwa umuririmbyi hari kwitwa umuririmbyi ni kimwe no kwitwa mu gifaransa bavuga ngo chanteur compositeur hari umuntu usanga kuri nza kuri biographie yiwe y'umuziki bavuga ati ni chanteur cyo kongera ko chanteur compositeur rero ni bibiri bitandukanye hari umuririmbyi hakaba n'umwanditsi rero hari usanga rero arabaririmbyi gusa hari abandi usanga arabaririmbyi kandi bakaba n'abanditsi ibintu bibiri bitandukanye rero kandi rero biba bisaba yuko ushobora kubiryohererwa wewe wiswe umwanditsi canke wiswe umuririmbyi gusa byose ukabikora ubiryoherewe kubwa Crown yatubwiye ko tugiye kumwitega muri 2020 ibikorwa ugiye gukora hariho collabo uri kuritegurira muri uyu mwaka zirahari vraiment collabo zirahari ego z'aba bene wacu b'abarundi nifuza ko twarimbana zirahari vraiment kandi n'ukuri nzobikora ezgo zirahari muri plan yose nimba atari ibanga umuririmbyi tugiye kubona muririmbanye na rige tutabimenyereye cyane babandi bamaze kwandikisha amazina tumaze kubona kenshi ufasha abantu nyene ubashaka ko baduka of course ntabanga arimo n'ukuri nk'ubu ndifuza kurimbana na Double J ndifuza kurimbana na Big Fizzo ndifuza kurimbana na Sabi ndifuza kurimbana na Lolilo yego ntabanga arimo vraiment kandi ndibaza ntibazongora ko nabavukanye aho tugeze ubu umuziki wacu benshi barashima abandi nabo bakavuga ati hari ahantu tutaragera ubwa Crown wewe avuga gute ku byerekeye umuziki wiwe of course adijona ndashima aho umuziki w'u Burundi ugeze nubwo ingufu atari kirenga nubwo hari ibintu bituma tudashika twateze gushika bivanye n'urukundo ruke ariko ndashima uko biri kose aho twari turi 2020 sio turi uyu munsi yego hari intambwe runaka yateye turavye baririmbyi ibikorwa vyabo turavye amavideo manzi bakora turavye umuziki w'u Burundi ngene usigaye uvuzwa cyane hari intambwe twateye vraiment yego hari intambwe twateye gusa hari ibintu twe guheba kugira ngo tutere turi intambwe nini cyane gusumba uko turi premièrement akwiye urukundo baririmbyi cyo gutukana ibintu tuba twara ku ma social network byo gutukana byo kugira iki ni ya manque y'urukundo itumeki hataba gusupportinga gusunika ngo tuduge vuba rero nk'ibyo babiretse tugakundana tugafashanya tukareka kugira iki kugaranako haribo akantu bwo kugaragara mu basani twese mbona kuko bugiye gikuru n'ubuzima adijo n'ubuzima kugira ngo umuririmbyi kuvuma si cyo cyonyine gihagije n'ubuzima gutera imbere ni vyiza ko je mbona twese turi presque kuri ni bimwe y'ubuzima rero
baririmbyi b'abarundi reka dukundane dusapotingane ntitugarane ko yego byo dufasha no gusiga ngo tere intambwe vyihuse. Yes, kubwa crown hamwe hoboneka umuntu agutanguye ngo ari abantu kweri bashwana ugasanga umwe ngo niwe yabitanga ko yantanguye nanje nca ndamwishura. Kubwa crown umuti yoha umuntu atanguwe ukuntu yo kwifata kugira ya majambo ntabandanye ni gute? Silence. Shuhora. Ya uzorabe adijo umuntu yaje kagutuka kacuga umuhozi aramara maje vanga hagenda. Uravyumva rero umuti nobaha ni silence. Ni silence nta kindi. Yes, twamwumvise Crown dusa nk'abasozera twumvise ibikorwa vyiwiwe aranatubwira ivyo dushoboye kwitega kuko ngo benshi ngo barabivuga ngo bikagarukira ngaho turazi ko Crown tuzogumana aguma tubwira neza neza ingene bigenze naho bishitse mbega ikintu ushaka kubwira cyane abakunzi b'umuziki ndetse n'abawukora mu ncamake ukuntu bo kwifata kugira hahandi nyene dushaka ko umuziki kugera uhagere. So bwa mbere twe dukora umuziki mwiza. Umuziki mwiza, umuziki uryoshe kandi umuziki ufise ikintu urimwo. Rero murawumvije avuga ati wow this is music. Kuko urabona abandi bidukikuje bakora umuziki ukavuga ati yego rero ifoko nako dukora umuziki babafana bacu bashaka ku mutima. Kuko dukoze ibintu biri fake nandi uzosanga umuziki uvuye hanze zo kutugira iki kuducinyiza hano. Hama abakunzi nabo muziki ndabasaba iki gushigikira ivyo wacu. Gushigikira ivyo wacu kugira ngo dushobore guhamvya abandi bo muri East Africa tubahamvye kubona ko badusize. Sekase shikora muri badusize. Rero abaririmbyi dukore byiza abakunzi b'umuziki bawu supporting. Ari ico biba bifasha iyo umuntu asupportinze umuziki cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Cyane nkawe adijo nsoye indirimbo kayishira ko hari abakunzi bahagiye bagukurikirana followers baca baraba kamuryohesha girika cagatora shaka cagira share acha partage arandi bantu baza kumubona kandi rero urubuga novuga nti haje ubushize kwisi yose uba expose ibintu byanje kwisi yose kabisa hajya rero niyo mpamvu rero mvuga nti muri ndasura kantu ni mu partage mushire ku mbuga bwo ngo dusangiza abantu turi nyuma cyane gose no kuri abarundi tuba tujijuke ndazi biragoye utumega biragoye ariko tugerageze twacha nyuma ko ndizira ko bigiye kuza bukebuke. Yes, mwamwumvise mukurangizana turirimbire hama ndazi yuko ngo urumuririmvyi ngiyo muri kumwe kandi akakuririmbira bituma uryoherwa ngo umuziki ngudahari muri iyi si ngo mbe yari kubimeze gute. Mbega kubimeze gute nyene umuvyeyi wese akora atiziganya kugira ngo umwana aronke ico rirenza. Umukozi wese akora atiziganya kugira ngo igihugu cacu gende neza. Ndatangara zino nkumi atajuziye amaboko mu gisagara zirushwa na wa mumama yotsa ibigori kwibarabara. Ubuzima bw'uyu muji uduca intege uduca imitsi mbega ni wo muti kubika intege mbegeje uzogira iki haguruka abaririmbyi b'abarundi tubaguke dukore 2022 ibe fire indundi mukore cyane siko dutera imbere cyane gose. Yes, tumukura hehe kumbuga ngurukana bumenyi kubi ahantu hatandukanye. Crown uko ushaka kuduhamagara ahantu tutogeza gukurikirana YouTube turagiye izina ni Crown Rema hose ni Crown Rema YouTube Twitter Facebook Instagram hose ni Crown Rema ego. Yes, ngo ku munsi mukuru ngo waba mama ni Lowi Marse ngo umugore ngo arakubwiye ati no ndagenda kwifatanya n'abandi bagore mugabo hakaba hakeneye ahandi hantu babatumiye nawe utegeza kugenda ujanye n'umugore kandi bavuze ati utegeza kuza muzananye uwo mworohereza umugore agende mu byiwe canke umubwira ati ngo tugende tujanye muri ibi by'iwanje. icyo mbona vyiza turi umwe rero aho ndi nateza kuba ari kandi ahari none giza kuba ndi rero
hajya ari kuje bon aho hantu habiri ambwiye ati tujane hariya gusa igikuru twe turi kumwe nta kundi nta kindi uba urashobora kugenda hariya kuba mama Lowiba Yeah, ukagenda yego, why not? canke hariya rero mva ahantu habiri ubona yuko ahantu hamwe ushobora kuvuga ati aha niho tutegerezwa kugenda wewe akubwiye tutore kogenda aho kuba mama Yes. kuko umunsi wabo Yes. yeah. Reka tugushimire wowe wafashe akanya ko kudukurikirana uyu ni Crown yanagusabye ubandanye umukurikirana kubera ibikorwa Yeah. byo kugira bitera imbere nawe utegerezwa kugira ico bikozeko na kare na bya bindi tukubwira ati niwashigikira umuziki w'iwacu bizotuma n'abanyamahanga bawutangarira tubabwira ati ciao Yeah, ciao. Murakoze cyane.